tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Mbere kumuha umwanya pasteur, nagomba mbaze akabazo k'amatsiko kugira ngo kadufashe. Pasteur, ndizera ko igihe wari kwiri musore ufise urugo warota washaka, kavuga ati je ndifuza urugo rumeze gutya 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 gutya. Hamana pasteur Alice, ndazi ko ukiri inkumi, mwebweho mufise capacité nini Imana yabahaye guprojecta kure cyane. Nibaza ko ufise urugo warota bavuga ati nkamwe jewe Imana yishuye amasengesho yanje, urugo rwanje nifuza ko ruzoba rusa gutya. Nagomba babaza ikibazo, mbega woba warashitse ku ndoto zawe, umva woshima Imana kubw'urugo ufise? Ego. Amen. Imana ishimwe. Nakabazo kameze neza cyane kuko ka breaking kamenagura ibintu isi yaduteragiyemo bidashobotse. Jewe wombwira ngo inzira byaciyemo niyo wari witeze, novuga oya sûrement. Mugabo uno munsi aho ndi, umugore mfise n'urugo mfise, nta kintu na kimwe no vyeshanje. Oya bose urakumitisha buno hitamo wa wundi nyene n'urugo mfise no munsi ndamanika amaboko ngashima Imana. Ego. Rero igituma nabajije kakabazo no kugira ngo twirase ko tuko tuganizwa n'abantu bafise intaye z'ivyo bagira bavuge. Amen. Ishengero risanzwe rimenyereye, sinkunda abantu bavuga ibintu batabayeho. Umva turafise babakame benshi, ufise amajambo menshi, bavuga ibintu vyinshi. Mugabo ndakunda yuko dufashwa n'abantu bafise icyo batanga, kuko birivuga ngo umuntu atanga icyo afise. Pastor Alice, nawe nkamwe uwo gusubiza inyuma, igihe wari ukiri muto ku myaka 18, indoto wari ufise ku rugo, uvuga ati ndazihagazemwo canke ndi mu nzira yazo, ndacaziraba imbere, ndacazisengera, bimeze gute? Akatugakomera amashi. Abantu barafise icyo batubwira vraiment. Yego. No kuvuga wararengewe. Kuri aha ndabivuze nshinge ntahe, Imana iyo yisavye n'umutima wawe wose iguha ibirenze bimwe wayisaba. Ndashinga ntahe ko ari umugabo mwiza cyane, ndashinga ntahe ko ari ubuntu bw'Imana nta merita. N'ubuntu n'ubu gihe cyose vuga nti n'ubuntu Imana yangiriye. Dukoma amashi kubwira ikintu. Kimwe mu bintu bingoheye nuko avuze ati ndatahura ko ndi ku gicaniro c'Imana nzima sishoye kubeshira ahantu. Amen. Kuko hari abantu bashobora kuvuga ibintu batabayeho kandi bakabivuga neza gusumba n'ababibaye. Mugabo aha rero ndumva ryohewe, numva afise n'icizere gikomeye cyane cy'ibyo tugiye kuganira, kuko nawe atovuga ama mystère akomeye cyane, ubuzima bwabo bushiye kutwigisha byinshi. Amen. Voilà. Pasteur, twagomba tuguhe akanya tugire introduction y'ibyo ugiye kutwigisha, ariko kandi wongere utuganirize. Ego, kaze cyane. Murakoze cyane mungere. Narakunze cyane theme yahaye canke titre yahaye iyi programme, avuga ati uko nyene yavuze ingo nziza kandi zikomeye kandi ziryoshe. Go. Ndiko ndamubaza nti none tuzopartager kuki? Ambwiye ati un foyer heureux, ahantu nyene hari umunezero, hari amahoro, haryoshe kuba. Amen. Amen. Rero urugo ruryoshe kubamwo
turi abantu tubaye mu isi ntituri ab'isi. Amen. Amen. Aka turakunda kuvuga mugabo no kugacukura neza ukamenya igituma Yesu yavuga gutyo kugira ngo umenye nawe igituma utari uw'isi, ariko ndazi neza yuko pastor abishoboye cyane. Mugabo particulièrement mu vyerekeye urugo, urwego rwo gutahura yuko ari igikorwa kiri spirituel kurusha uko kiri naturel, nico kiza kukuzanira kuba muri wa munezero na ya mahoro kurusha aho wogenda kwapika ama formule de papi usanga kuri internet. Umugabo wawe mukonsidere gutya, mubwire ibi, mugore wawe munezereze gutya, mutwara aha, mubwire ivyo byose wobikora mugabo ntagire na kimwe gihinduka. Kubera iki? Kuko wewe nturi umubiri gusa, wewe nturi ama emotion cyangwa ama sentiment gusa, wewe uri muhemu. Rero nimba wewe uri muhemu, urugo ruryoshe kandi rukomeye nukuja kururondera kwanza, kuja gushinga fondation mu muhemu kugira ngo hagire manifestation ubumote buduga muri bwa rugo bugaragare physiquement, émotionnellement, mugabo hariho urufatiro rwabanje gushigwaho. Abantu benshi bafise amafaranga menshi, bafise ibiduga vyinshi, bafise ibizu vyinshi, mugabo ingo zabo n'umuriro kujya yavuze. Kubera iki? Ntacabuze kugira nezero. Umugore wiwe ni mwiza cyane, umugabo wiwe yewe nakataraboneka kagira na sport nyinshi, afise abdomino menshi, mugabo nta mahoro, nta munezero, nta rukundo. Ngo yanga umugabo ngo aja kurondera abandi, umugore wanje yigenderana n'abandi. Uravye mu biboneka matériellement parlant, émotionnellement parlant, nabwabwe ugasanga bafise bwinshi n'abantu ba eba bize muri Etats-Unis, Harvard, mugabo urugo rukabana ndi we ngo barezwe nabi, wagenda kuraba nyina wiwi indero yamuhaye ugasanga ni gitangaza. Ari bivaye. How come? Je gituba twifuje kuganira kuri ico kintu. Bigiye gushuha bigiye gushuha. Kimwe mu bintu numvise atanguye gusokorora bikomeye, nibaza ko ari nabyo tugiye kuganira ko mu mwanya wiyaguye, ni uko urugo tukwiye kurura mu buryo bw'impemu cyane gusumba mu buryo bw'umubiri. Ako sinzi ko mwakumvise. No kuvuga ko tugiye kuja muri spiritualite y'urugo cyane gusumba mu bintu kanaka two hagara ku ma emotion n'ibindi bintu. Uretse ko navyo atari vyiza, kumbure turaza kuronka umwanya wavyo, mugabo hariho igihe cyose umuntu arubaka hama hariho umushinge n'ibindi bintu byubakirwa ku mushinge. Rero ntagiye kure, reka ndamureke pastor abandanye. Urakoze cyane. Nkuko nyene bivuze, turafise ama enseignement, hariho ama programme psychologique, hariho ibifadika abisi bavumbuye, batubwira bati urabye abagore bakeneye ibi kandi nivyo, urabye abagabo bakeneye ibi kandi nivyo, mugabo ivyo byose bitegerezo kuba biri soutenu n'ikintu kitaboneka kandi gikomeye. Rero mu ntango turiko turaganira na madamu wanje kugira ngo dufashe mu buryo bwiyaguye bushoboka. Abashinga ntaye bari ngaha, abafasoni bari ngaha, hari akantu nashaka duhereko ngo ndamuha iminota mikeyi cyane nk'itanu gusa, abanze atubwire wewe ico yabonye abafasoni bashobora kuba bakenera. Abafasoni bari ngaha, niwumva hari icyo atavuze ukibike, pastor araza kubaha umwanya, baraza kukitubwira kugira ngo twebwe natwe abashinga ntaye turi ngaha canke abagabo turi ngaha ntidusubire kubahohotera tutabizi. Tumenye dukubite ku ntego canke tumenye aho dukosora, aho dutumbereza neza. Juste quelques minutes, 3 ou 5, aradondagura gusa ivyo yumva yovuga ku ma besoin y'abafasoni amace tubandanye. Arakoze cyane, ariko imbere yuko tumuha umwanya, nabwiye ko turaza gufata umwanya w'ibibazo, hama mu bibazo ndaza gutanga microphone, kumbure ukibaze canke naho hari ikibazo bivanye n'umutekano wawe, uvuga ati iki kibazo shishaka kukibaza hot for, ati rero
ndashobora kwandika agapapuro hama icyo kibazo mukakinyishura mugabo ntavugiye muri microphone. Biratahuritse gahemwe. Rero turiko turaganira gutya, utora agapapuro kawe wandika ikibazo hama ari cyo ushoboye kuza kuvuga canke ico uza kuduha tukacishura utakivuze, byose turaza kubikoresha. Reka rero duhe umwanya Pastor Alice. Pastor, karibu cyane. Yego. Merci beaucoup. Yego, hajya bigeme canke abadamu bakene iki ku bagabo? Bezo ya mbere ikomeye ku mukenyezi ni bezo yo gukundwa. Hakujya birivuga ngo bagabo kunda abagore banyu, turayimengereye ngo bagore namwe mubaha abagabo banyu. Gusa iyo bavuga gukunda More kenshi umugabo aravuga ati umugore wanje ndamukunda, akavuga ko amukunda. Mugabo kenshi ntabazi uburyo umugore akeneye gukundwa, niho kenshi haba ingorane. Umugabo muri wabazi ko akunda umugore wiwe, mugabo wa mugore bakumva ati oya ntunkunda. Iyo bavuga gukunda umugore ko akeneye gukunda, umugore akeneye presence y'umugabo wiwe. Ahandi natangiye kudodakura. Akeneye kubona umugabo wiwe, kumukorako. Sinzi abagore bari ngako muri ko muranyumva, arakeneye kumukorako, no kuvuga kumubona. Arakeneye ko babana mu vy'urugo. Biraryoshe kubona umugabo aritaha abana, ariko arabaha indero, ariko arabakorera udukogwa. Uko niko kugaragaza urukundo, kandi niko kubana na wa mukenyezi wawe. Hari gusanga nk'abagabo kenshi yatanze ibintu, yagiye mu programme, mugabo ntiyigera aboneka. Ntiwigere muhurira hahandi ushaka muhurira. Umugore akama yumva umenga ni kivide muri we, ashaka gukora kwa mugabo, ashaka kugira ikintu amubwiye kumuganiriza, muga ntiyigera mubona. Rero ugasanga yatanze vyose, cyangwa wa mugore akabona umenga ariko yitaha abandi bose, nk'umupastori reka ndakivuge, ntakiwaje nk'umugore abona umugabo we naho yabara umupastori, ariko iyo kipa abakristo bose mugabo we ntiyigera ashikirwa, wa mugore yumva adakunzwe. Rero urukundo rugaragara mu bikogwa. Kujya birivuga ngo ukwizera atabikorwa kurapfuye, burya n'urukundo rugaragara mu bikogwa. Rero umugore akeneye gukundwa, akeneye kubona umugabo wiwe babane, kandi umugore ikindi akenera, arakenera gufashwa. Umugore kenshi abagabo baratana ibikorwa abagore, kandi si kubera yabishaka, yarezwe uko, yakuze abona umugore ari we yokipa byose, baba bakaba umwami. Si bibi ko aba umwami, ni umwami koko, mugabo umwami arahurira ahantu na wa mwami kazi wiwe akamuremurura. Burya hari ibintu bigenda bibi ntibagiranwa mu buzima bwacu, mu kuntu muba mubanye n'uwo mwubakanye. Iki nacyo kirahambaye bagabo muri ngaha. Umugore yavyaye ntaba ari wawe umugore ari muri état normal, aba ari umugore amezi 9 ari kugise arushe, yashikanye. Rero aba mu bihe hari bihinduka mu mubiri wiwe, emotionnellement mu bigumbagumba, aba ari ahantu umenga ari ikinogo gikeneye kuzuzwa n'urukundo rwinshi no kwitabwaho cyane, amaswa kumuba hafi. Ariko urukundo ruragaragara mu bikogwa. Abagore kenshi bumva vide, bakumva abagabo ntibabakorako. Yatanze vyabona gasika yumva ati nofuma ndabibura, mugabo nkamuro tukaganira, nkabona yagafuma bari hari arikara repara imodoka, mugari muhira ariko arakora utuntu, mugari muhira, mugari bayumva umenga security irakwiye iyo umugabo aha. Ego nivyo nshoboye kuvuga amajambo make. Dukoma amashi kubw'ibintu bikomeye cyane ariko aratusangiza. Anyibikije experience yiwanje y'urugo, nagomba ndaba sharing gatonyi kugira ngo dushishikaye gufashwa. Igihe kimwe je na mbere yuko Imana impa kino gikorwa nahise ahandi hantu nakorera Imana, hama kimwe mu bintu ntari narigishijwe ni ukwiyokipa urugo. Nari narigishijwe cyane kwiyokipa urushengero gusumba urugo. Hama terma umugore wanje arambura ku buryo umunsi umwe yatevye araza arasaba programme muri secretariat. Hama jewe atavyonzi mbona kuri liste y'abantu nza kwakira dimanche,
mbona izina rya madamu wanje nawe nyine arimwo muri programme vuga ati ibi ni biki hama ndakira je nagira ngo n'undi muntu babitiranwa hama nje mbona aramukiwe mbona umuntu yinjiye mbona ni madamu wanje ni we ni biki kuri ngaha ati je narakubuze ati abandi bose wabaronkeye umwanya warabasengeye warabahezagiye warabaravye waragize ibiki ati umva je nakubuze cyangwa numva rero nireka turaza kubiheza mwindi mwanya uza kuza ndaza gufata umwanya ndabikosoje ndabona ko ari ikibazo gikomeye cyane je numva umenga twaje mu rushengero turi kumwe twaje mu modoka imwe twatahanye amakuruse twagize twayagiranye mugabo nja gusanga ku vy'ukuri ndamwumvirije tukaganira nza gutahura ko namutaye kera hama nca ndabikosora mu nkomera amashirero reka dusubize umwanya pastor kugira ngo abandanye. Imana iguhezagire pastor. Ego murakoze cyane. Wow. Ego reka kubwa equilibre ngoma nanje ndondagure nirukanga cyane ivyo abagabo tuba twifuza canke ibihambaye mu maso yacu. Aha anye turiko turagenda tuva mu mushaha tuja mu muhemu tuzaguhereza mu muhemu mugabo bimwe bimwe tugende turavyumva bien sûr ni Imana idushoboza sisi twe twishoboza. Umugabo arakunda kubaho pana ko yishima oya le respect. Umugabo atubashwe naho woba umugabiye amamiliyoni ntaco bimubwiye. Nico gituma umugabo asuzuguwe c'est un homme dangereux kubera iki il n'a rien à perdre. Imana yaturemanye ubwami muri twebwe yaturemanye ukuganza muri twebwe. Muramaze kubona umuntu naho atanguvu abarusha uri karamutuka iyo uri karamutuka mubwiye ijambo rimucinyiza rikamumanura kumva arasuzuguwe afuma mwitako agakubitwa mugabo ya defense honneur yiwe. Abagabo muri ngaha muti amen amen. Kubera iki muri wewe harimo gushaka kubaho cyangwa ukazumva umuntu abwiye uwundi ngo none wowe umbwira gutyo je urangaburira kugira amubwire ngo wewe uri kuravuga ibyo mugabo nanje ndafise aho ntegeka. Hari umwongereza yigeze kuvuga ngo every man is a king in his house. Umugabo wese n'umwami mu rugiwe. Cyo gituma umusuzugo yavuga tumvirize rero ndafise aho ntwara nimba wowe utanshaka iwawe ndigiriye aho ntwara aho banyuba. Rero mwabadamu mwe mumve yuko twebwe muhira sika kandi ko gucinyiza umuntu mugabo nukugira ngo yumve yuko mu rugiwe niwe wa mbere nta wundi afise ijambo rya nyuma atari we. Ico kintu abagabo baragikeneye cyane kandi kuba ari no kumutera intege kugira ngo nico nyene abadamu bakeneye ashobore gukora ari à l'aise. Kubera iki kuko yumva yuko ivyo mu nzu yiwe biri ku gatwe kiwe réellement niwe ategezwe kugira ico akoze canke ico avuze. Amen. Pastor Yes. nafise akabazo kuri iki kintu ariko ratubwira kijanye no kubaha. Yes. Twotandukanya gute kubaha umuntu no gucinyizwa? Nugu igihe umuntu acinyijwe igihe umuntu afise umutima wo gucinyiza uwundi yego cyangwa akeneye ko amwubaha kuko hari abagabo bavuga ati nyubaha mugabo ugasanga ubwo buryo akeneye ko bamwubahamwo no gucinyiza uwo babanye. Rero ivyo bintu bibiri two bitandukanya gute? Okay. Kubaha cyane kubahwa uburyo bibiri bivugamo n'uburyo bwo kumwubahira ijambo giwe rya nyuma. Tukuvuga c'est lui le décisionnaire de la maison. Bibiri ivuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo. Musanzwe c'est la tête qui décide, sivyo? Ibi birenge bigira gutya kubera umutwe wafashe ingingo. Rero kubaha no kumureka akagira ijambo rya nyuma muri ugo rugo rwanyu ariko si kugufata nk'igikoropesho canke gucinyiza ni
ukurenga les droits z'uwo nukurenga les droits z'uwo mupfasoni wawe hama ugashaka kumukoresha ikirenze kapasite ziwe. Iyo mvuze kapasite sishatse kuvuga ngo nimba ashoboye gusimba cyangwa kubwira iki, oya. Kapasite no kuvuga hariho ndabisobanura nko ubushobozi bw'umuntu ego. Mugabo ndavuga par exemple nk'umugabo aza mu rugo akavuga ati no jewe ndashaka yuko umukozi adasubira guteka, wowe uzokwa muteka imbisi yose, ni wowe uzomesera, ni wowe uzokubura, kandi ni wewe uzokwiyeka ibintu byose byo mu nzu, abakozi bose ndabirukanye. Uwo muntu afise uburyo bwo kwangaje abakozi bo gufasha umufasoni wiwe, uko se kurondera kubaho, oya, aho haba hinjiyemwo ikibi, kuko iyo ni ndenzarugero. Parce que ukubaha turiko turavuga kujanye na Bibiliya nukurongora, ni leadership, ntabwo ari ukudikta nukuremereza uwundi. Kandi sinzi ko mwabonye muzi ikintu Bibiliya ivuga, iri kiravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu. Abagore babwira ngo abagore mwubaha abagabo banyu, mugabo Bibiliya icibwira abagabo ngo mukunde abagore banyu, ntigarukiriza aho gusa, nk'uko Kristo yakunze ishengero akagirane akagigura. Umva biratandukanye. Uko kubahwa nukurekagira ijambo rya nyuma, mugabo urazi neza yuko nawe nyene inshingano ziwe nukuza kugukunda akakwigura. Mu yandi majambo ubwo burongozi bwiwe nta kintu na kimwe bushobora kuzana cyo kugucinyiza kukategerezwa kukwigura. Cyose bica bigaruka, ni cycle. Mana ntize ubwenge, ni se w'ubwenge bwose. Bati egura murongo yazokubaha, mugabo nawe cumukunda mu buryo bwo kumwigura. Mu yandi majambo usanga ibyo uri kurakora byose egara kubaha ijambo ryawe, mugabo ibyo uri kurakora byose bizoba ari kubwiwe, acarongorwa neza. Rero ni nk'uku ndabigereranye n'uburongozi bwa guverinoma. Amaguverinoma yo mu isi duhamagarirwa kuyubaha no kubaha amategeko aduhaye, sibyo? Mugabo nayo ahamagarirwa kugirira neza abanyagihugu bayo ku rwego rw'uko abo bantu ataco babura, ataco bakena, kandi bazigama, kandi barindwa. Uko riko kubaha turiko turavuga. Dukomera amashi kino kintu Pastor ashaka kubandanya. Yego. Wow, twara mwanya munini katujarutse. Yego, icya kabiri, umugabo arakunda cyane kugira icaha umuryango wiwe, kuko ijambo aba, father, aba ni ijambo ry'ikiheburayo gisobanura papa. Mu bisanzwe ni ijambo risobanurwa ngo source, isoko. Rero twebwe bagabo turakunda kuba dufite icyo duha umuryango, si ukubikunda gusa, biri muri twebwe. Umugabo ari ngaha ndazi yuko abizi, iyo umufuko hagaragara hariho akababaro atari ako kwishima, mugabo akababaro kavuga ngo sishobora kubaho ntafite icyo mu muryango. Siko biri? Umugabo rero akunda ko ari la source. Icya gatatu, ntakunda gufatwa nk'ikijuju. Urazi, niyo umugabo wawe yavuga amakosa, uzi umukosore mu bwenge, kuko muri we mu bisanzwe yumva ari we yategerezwa gutanga isomo, ari we yategerezwa gutanga la direction, ari we yategerezwa gutanga l'information, ari we yategerezwa kuba umwigisha w'urugo rwiwe. Iyo rero kamusovye, hama nawe ugacuja ugahonda ukavuga ati asha kawe narakubwiye wowe ntacuzi, biba biheze. Tu peux le perdre. Muri izo ntege nke ziwe, menya yuko muri we hariyo akantu kavuga ngo jewe sinkunda yuko mfatwa nk'ijuju. Rero hakumubwira ngo ntavyuzi canke utangura gukritika ivyo bintu atazi. Murazi par exemple yuko nk'abagabo batazi gusoma no kwandika, ikintu canyuma umugore yomukorera kibi nukumwibutsa yuko atazi gusoma no kwandika. Hey,
kuko wewe aca yumva ari diminuwe, yumva muri za nshingano ziwe zo kuba umurongozi hari icyo ahagije, kandi aciye acokorwa akacibutswa n'umuntu yategezwa kumubera umupfukira ubwambure bwiwe. Mumenye rero bafasoni gupfuka ubwambure bw'abagabo banyu. Niyahirahira kumva yuko wagiye kuyagira mugenzi wawe, uburyo umugabo wanje ntaje gusoma no kwandika, uzomwisha. Ikindi naco akarero mugafate no kwizera kwinshi, mugabo niko biri. Umugambo arakunda kuba admire, ego na cyane cyane n'umugore wiwe. Iyo umugabo aronse compliment ivuye ku mugore wiwe, ni gitoro gisumba essence super. Arashobora kuva mu kinindo n'amaguru agashika mu carama, kore yumvise ashimagijwe n'umugore wiwe. Ego abati kuri wewe rero mu bandi bagabo bose wewe uri wa mbere, ibi bintu nta muntu yari bwabivumbure, wowe uri gitangaza mugabo wanje. Aca yumva ibiro biduze avuga ati umviritse jewe naho ba Arnold Schwarzenegger ndamurusha inkomezi. Kubera iki? Ahereje gupompwamo inkomezi zidasanzwe. Umugabo arakunda kuba admire kubera iki? Numuhigi, numwami kandi numuhizi. Ubwo bwoko butatu bwose bw'abantu n'abantu bakunda yuko ibikorwa byabo biboneka, bigaragara kandi bishimwa. Wewe rero uhatorera ubwenge wa mufasoni uri ngaho, umenye kwadimiha umugabo wawe. Yakoze iki? Kavuge. Kuvuga murabizi kandi mwebwe vraiment murekora neza cyane, Imana ibahezagire. Kavuge bati rukuri sheri aka kana Imana iguhezagire, uri uwa mbere vraiment. Kaja kije bati nta wundi mugora nari kurongora atari wowe nawe uri gitangaza. Amena. Ikindi muruko ukunda kwikorwa vyiwe biboneka kandi bigaragara kandi bishimwa, n'urugo rwiwe nawe arakunda yuko abantu bavuga abana neza, abantu bavuga umugore wiwe neza. Ni wagira umugenzi akunda kugukritika muri bwa buryo bw'amablage, umugabo wawe ntazomukunda cyane. Oya, kuko abo bana ni gwiwe, n'ubwami bwiwe. Uwo mugore ni gwiwe, n'ubwami bwiwe. Wowe rero uje gutera mu iturufu yo kuvuga ibintu bitari ibyo kuri abo bantu, abagabo ntibabikunda. Oya, na mugabo uri ngaha, gerageza wiyumvire umuntu yigeze kuvuga umugore wawe cyangwa yigeze kuvuga abana bawe cyangwa urugo rwawe, wiyumvise umeze gute? Oya, ntibiryoshe na gato. Songoye umugabo nakunda ko bamudikta icyo akora. Hariho uburyo bw'ubwenge Imana ibugutoze bwo kumusugera ibintu, bwo kumubwira ibintu bikenewe gukorwa kugira ngo yiyumvire ko ari we yabidesize. Abadamu muri persuasive cyane, muri aba argumentaire bigitangaza. Iyo hari agasuje ko kudefanda, muri abavoka bateye ubwoba cyangwa abavokati. Rero iyo ngabire Imana yabahaye yikoreshe kugira ngo umugabo wawe hakeneye ikintu cyo gukorwa, hakumubwira muri façon yo kumwereka umengo umuhaye itegeko. Koresha ya persuasion yawe, koresha bwa bwenge na ya manière yo kuvuga mu buryo bwiyoroheje Imana yaguhaye kugira ngo umugabo wawe umuzane gufata ya decision ushaka ko afata. Amen. Kuko uzi neza ko ntakunda ko muri we uwo mwami ntashaka yuko hari umuntu amudikta icyo gukora. Oya, kandi ubwo subwishime niko aremwe. Il est là pour prendre des décisions, kandi abashaka yuko by'ukuri yumva yuko ari we yazifashe. Ikindi naco ndazi ko hari abantu benshi ngaha canka ahandi aho hanze, abadamu akunda kuvuga ngo none umugabo wanje arancunga, barancunga birenze. Umugabo wanje ashaka kumenya ivyo ndimwo, umugabo wanje aguma telefona, umugabo wanje aguma baza abagenzi banje aho ndi. Murazi ko biri normal, bisi complètement normal. Kubera iki? N'umurongozi w'igihugu. None ndakubaza ikibazo, president atazi iyo ministre de la justice yagiye kandi yuriye indege, ntamurondera?
naca muronde nibisanzwe kubera iki ntidukunda kuba dans l'inconnu ntidukunda kuba mu bintu tutazi dukunda kuba dufise amakuru yose kuko wibuke niba wewe uri ministre de l'intérieur acunga ivyo mu nzu natwe turi ministre de la défense rero ministre de la défense ategeza kumenya amakuru yose yabiwe bose kugira abadefende mu buryo bwose bushoboka ego nivyo harashobora kuba indenza rugero mugabo wumve yuko hariho un minimum y'ijisho agukurikiza kubera icari ku buzima bwawe un minimum itegeza kuhaba ndamaze kumva abadamu nabo bidoga ngo jewe ngo shangwa aranezwe ngo ntarigera mbaza n'iyondi aho naho haba ari kahansi kiba cabaye ca kindi co kutamukorako aba yabonye yuko ivyo akora byose mengo sihuri ntimuri kumwe amen